Ndabaramukije bakunzi banje, bakunzi munkurikira ku mbuga zitandukanye. Amazina yanje nayo mubona, hanyuma si ubwa mbere ndabaganiriza ibijanye no kwiyungunganya, nkunda kugaruka ku bijanye no guca amafaranga kuri YouTube na Facebook, ko umuntu atanga ico afise. Nkunda kubigisha ivyo nzi, akazi kanje. Je ndi umu YouTuber, nkunda guca amafaranga kuri YouTube, ndayakorera. Nawe nifuza kuyakorera. Ingorane abantu bagira ni kuronka aba subscriber, kuronka ama views, kuronka watching time, watching hours. Ivyo rero ico nje kukubwira uyu munsi nuko ushobora kubigura. Ushobora kubigura ukoresheje amafaranga yawe, ukagura ufise nk'isheni ya YouTube itagira abayikurikira. Nshobora kugufasha kuronka aba subscriber ukabagura amafaranga. Ushobora kugura ivyo bita watching time kugira ngo utangire isheni yawe monetize, kugira ngo utangire uce amafaranga. Ni ukuvuga nimba vyari vyarakugoye, vyarakwankiye gose ugahiga woca ukabura, ibi bintu jewe ndabishoboye kandi nshobora kubigufasha. Ico usabwa ni ukunkurikira, kunyandikira kuri WhatsApp yanje, akamenyetso ko guteranya 358 46 58 31 314 ni WhatsApp yanje, nca ndakwishura. Ufise ibibazo bijanye no kugura ama views, kugura subscriber, kugura watching time n'ibindi vyo kuduza urubuga rwawe, ushaka kugura aba abone aba followers kuri Facebook, ndabigufasha. Ugomba kugura aba followers kuri ntuza za Twitter canke Instagram, ndabigufasha. Ugomba kugura ama like, ndabigufasha ku mbuga zose, ico wifuza cose. Ugomba ko isheni yawe itrendinga, ikaduga cane, ikamenyekana, donc canke kwiba bize, ivyo vyose turabigura. Wa mugani w'umukinzi niwe yamaze ngo vyose bigirwa n'amagara. Nta kibazo, ubikoze neza ni ukuri nta kintu kitagenda neza. Hari abantu twatangiye gukorana mu myaka iheze, ubu baramaze gutangira guca amafaranga kuri YouTube, barabaye aba YouTuber, baronse amafaranga menshi, baramaze kubigira umwuga. Nawe nifuza ko utotangwa, nawe ukwiye kuba mu bandi. Nimba wifuza ko ndagufasha rero, nshobora kugufasha kandi nkagufasha kuri gusa ivyo bintu ugura ukavyigurira. Urashobora kunkurikira kuri Facebook yanje, n'aya mazina ubona nyene, Daniel Mugisha yo kuri YouTube. Iyi video ndiko ndakorera aba kuri YouTube, ibe no kuri Facebook, ni ukuvuga ngo unkurikira yibona hose. Ndashobora no kwishira kuri Twitter, Instagram, hose nshobora kwishirayo. Ntimwibanire rero, nimubure kunkurikira, mfise ivyiza vyinshi vyo kubaha. Ugomba guca amafaranga kuri YouTube, bisaba kuronka ba bantu 1000 bakenewe, abakoze sabone kuduga kurenga. Bisaba kuronka abakoze watching, abakuravye, ivyo bita watching hours canke watching time 4000. Bisaba kuronka kandi video atari za copyright, ushirako video wikoreye zawe, please wikoreye. Hari abantu barabe video y'umuntu bakayikunda, bagaca bayishira kuri chaine yabo. Iyo uyishizeko YouTube iguhana ko wakoze ibintu atari rwawe, baguhana ikintu bita reused. Urumva ntiba ari ivy'iwawe, nabo muravyumva. Nuko atari rwawe rero ntibaheza ngo
baguhembe, ahubwo bashaka guhana bakagukura muri monetize. Umuntu rero kuri YouTube akora ivyiwe, ukora video yawe ugahembwa amafaranga kandi bikagenda neza. Video yawe ugashira kuri YouTube inoti ikegeranya, urashobora gukora 100, 200, 300, 400, 500, 1000 kuduga. Ayo n'amafaranga kandi baguha mu manyamahanga, mu mayero canke amadolari ayo wahisemo. Ni amafaranga uronkera mu gihugu urimwo, uko bakuraba ari benshi niko uronka amafaranga menshi. Ushobora guca amafaranga na telefone yawe canke ushobora guca amafaranga ukoresheje appareil camera, vyose birakunda. Rero ntimwibanire kandi ntimwitinye, ntimure gukorera amafaranga, ntimure kugerageza. Abantu benshi mufise ingabire mubitse ngaho mutazi, mutinya kubikora no kubitangura ngo ntivyokunda. Bibuzwa n'iki? Nyandikira ndakwereke. Gusa umuntu nkunda kunyandikira ni umuntu aza afise ivyumviro vyerekana neza ko ashaka guca amahera koko, ko yateguye ngo okay, nagira Imana nkaronka uwomfasha nzoshirako comedy, nagira Imana nkaronka uwomfasha nzoshirako filme, nagira Imana nkaronka uwomfasha nzoshirako ibintu vyama design, canke nagira Imana nkaronka uwomfasha nzoronka umuntu nzokina, nzoshirako ibintu vy'abajene na model, vyo kwambika abantu, amamodere, ndi umutayeri, ndi umumaso, werekana ivyo ukora. Noroye inkwavu, noroye inka, ndi umurimyi, nshirako ivyimburwa cane, ndi umutetsi. Ibi vyose wokwibonamwo ikintu kimwe mw'ibi ndondaguye vyonyene, kandi hari ivyo ntavuze kuko nanje ntabizi. Umuntu wese agira umugisha wiwe, umuntu wese agira kandi ingabire yiwe, iyo nyene ufise niyo ishobora kuguteza imbere. Ariko benshi murisuzugura, none ndabigire gute? Nta kintu na kimwe kidashobora kuguteza imbere ubishatse, nukuri. Bo ushobora kunkurikira uri mu Burundi ndabizi, kandi ndazi n'abankurikira bari hanze muri diaspora. Nyandikira kuri email danimugisha57@gmail.com canke danimugisha157@gmail.com. hanyuma ndakubwira ivyo ukeneye, tuvugane tuganire, ndakungura ubwenge. Ushobora guca amafaranga uri muri diaspora. Erega ushobora kuba wiga ku kazi ku mugoroba ukagera mu masaha yo kuraba YouTube no kugira uwo mwanya utakaza. None je sindi Burayi, sindi muri diaspora, ku mugoroba sinkorera mu nzu kandi bikagenda neza. Ntatashe ntangira gukora nanje ngeze mu nzu iwanje kandi bikagenda neza. Rero nabo ntibitinye, ibintu vyo kwicara ni bibi. Fanya kazi usijali jasho. Ndumva nuko. Ejo ndiko ndategura uburyo nozoshirako akantu ko gukereya ishene ya Gmail kuri telefone. Hari ubuhinga nzokoresha bwo kuba ngaragarako na telefone iri ku ruhande n'ivyo abantu bansavye, nzobikora ejo canke hirya y'ejo, mwihangane. Ariko nkuko mwansavye ko imisi yose mushaka video, nzonakora video nshireko ngaha kuri Daniel Mugisha, muze murabona ukuntu baca amafaranga. Yego, reka ndabashimire rero, murakoze.